nagomba ndakubwire wowe ufise umutwaro uzuwereke Yesu. Nta wundi muntu n'umwe azashobora kukwishura, nta wundi muntu n'umwe azashobora kuboza amarira wowe ufise, nta muntu n'umwe. Mugari Imana ashingirwa muri wewe yo gusenga Imana uko wosenga kose, uko waza imbere y'Imana kose, uzubwire Yesu uti jewe ndafise ikibazo. Yavuze ngo niho ashobora byose kandi nta kintu na kimwe kimunanira. Niwe nasanze atananirwa, niwe nasanze aruhura, niwe nasanze araba umuntu, niwe nasanze asanga umuntu ananiwe akamuruhura. Yesu n'abaheze. Yesu nashimwe. Amarero yagushima Imana ikintu dukorera umuryango yagikoze ejo canke hirya y'ejo ahetse umwaka igikoze. Amarero hari umuntu ahura n'ibibazo byinshi ntashobore guca avuga icyo Imana yamukoreye, ariko kubera ntushobora guherana abantu ariko Imana sizoyiherana. Yesu n'abahetse. Rero icyo kintu yakoze ko Imana yaraduhezeye iraduha abana. Amarero nshaka gushima Imana umwana agira kabiri. Umwana agira kabiri rero twaramurose, ari umwana mwiza avyibushe, arakura nk'abandi, aravuga nk'abandi. Mugabo umunsi umwe twaje gusenga ngaha tutashe muhira tuca dusanga ntavuga yabaye umuragi. Ama rero Yesu nashobotse ndabimenya, ariko urabona umuragi ntashobora kuza kukubwira n'ijwi kugira yavuga, acaraza nkora ku rutugu agomba icyambwiye. Mugana ndica ndahindukira nca ndamubwira ati kiri nikwere kuza kubwira nk'umuragati kandi uvuga. Ama rero haheze akanya ubwenge buragaruka, kwiyumvira ati nca ndabaza umugone nari ifise, ndamubaza nti mbega kingi ko atavuga byagenze gute? Aca ambwira ngo nanje ntavyo nzi, ngo ariko ngo kuva mu gitondo ngo ntaca aravuga. Hama rero mwuwo mwanya ntababeshe narumva umutima wanje uhagaze, ndarinjira umushinga ntaharataca nabwira ntirega kingi ntavuga. Aca arambwira ati none byagenze gute? Ndamubwira nanje ntavyo nzi, nabonye aza kumpamagara ankubita ku rutugu, ariko kugeza izi saha ntavuga. Ico gihe nari mfise ibintu nkora, nca ndabanza ndabihagarika kugira ngo ngume muhira ndabe ko atavuga n'ukuntu byagenze. Hama maze iminsi nk'ibiri muhira ntiyavuga. Ndasenga ndabwira Imana ati Mana, nagomba ndakubwira Imana irashobora gukorera kite kikarengana, hama Imana ntishobora kukureka ntibigomba gutoroka. Yesu nashimwe. Nca ndabwira Yesu ati none ko wankoreye byinshi, uyu ni wo mutwaro uzanye? Nca ndasenga ndabwira Imana ati ariko hari ibyo wakoze ubwa mbere. Yesu nashimwe. Reka rero ko umutwaro uzanye dusenge. Turasenga ntiyavuga, n'Imana irinumira, ariko icambabaje ntiyashobora kuvuga. Mu by'ibintu bamutuma yarashobora kubizana. Hama nca ndabwira umushinga ntazi tumujane kwa muganga, tuca turamujana kwa muganga, tubaratubwira ati umwana wanyu arakomeye. Tugiye ku baganga bashika batatu baratorera mu mutwe, baratorera byose atarakomeye. Hama umuganga agira gatatu yari umukristo aca arambwira ati Yarisi, umwana wawe arakomeye, genda usenge. Yesu nashimwe. Tuca turataha muhira turatekereza kuko umutumye ikintu yarakizana, mugabo bikanka ko avuga. Kandi ibyo bintu byari byamuteye bica bimubuza kwinjira mu rusengero, bikamubuza ko abantu bagendeye badasenga, bataririmba, imyambi utoshobora kuvuga ukuntu zimeze. Hama tuja ngaho turasenga, no mu babanyi ntiyagenda, abo twabana bari bene data. Abyutse yaricara imbere y'inzu akagumana n'umugore, aho wamusiga niho wamusanga. Hama akeneye amazi yo kunywa agaca agenda akanywa ibiziba byo hanze. Turasenga Imana, turasenga. Urumva umwesuye ntumena amazi ntiyashobora kuja kwisukira amazi, yacaja kumurya amazi nyene mabi bamesuye. Imvura yaguye nk'uburi hafi, yaragenda agatora igikombe agaca kudaharya amazi yo hanze y'ibiziba kandi. Ndabwira Imana ati none ko ngiriye neza, uwo mwana wanje
tukagira igihe kingana iki ari kumwe bizima. Yesu nashimye. Hama rero ndasenga, turasenga tuguma ngaho, ariko hari igihe uba mu ishuri ukagiga wenyene. Yesu nashimye. Hari igihe uba mu kibazo, hari igihe urwara ukagwaza indwara abantu badasuhuza. Yesu nashimye. Rero hari igihe urwaza indwara abantu badasuhuza, abantu bataza kukuraba, tuguma ngaho rero turasenga Imana. Haragera igihe ndasenga ndabwira Imana ati ndizeye ikindi gihe nzohagarara n'eshengero nshima Imana ko umwana wanje avugaye. Yesu nashimye. Tuguma ngaho rero mu nyuma turamubwira kindi kuza ubwenge, tugafata amazi meza tukayashyira mu gikombe, tugaca tuyatereka ku meza, tugaca tumwereka tuti niba washaka kunywa amazi uzoza uraza kunywa uko oya. Ico gihe twarasenze by'ukuri agomba amazi yaca agenda hajya ku meza, iminsi yose twahashira igikombe cyuzuye amazi. Yesu nashimye. Ndasenga Imana yati Imana zonura iziba ryari inge yaramenye ahantu tuzibika zidashubije ibyo ntiwamubwira, yaragenda agatora uko nyene agaca yitereka isafuriya aho nyene akarya. Ndabwira Imana ati none gabana ibizohera gute? Ariko Yesu wewe arazi ko azobigenza. Yesu nashimye. Nasenze kenshi, Imana yarampaye amajambo menshi yo kundemesha. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome Yobu 9:4. Ijambo Imana yampaye si ryonyene, ariko amajambo menshi yarayampaye yo kundemesha. Kandi havuga ngo ni inyabwenge mu mutima, ni nyengozi mu nkomezi, ni ndekomanije k'umutima akaroranirwa. 5 yimura ibisozi ntibibimenye, ikabyubikana uburake bwayo. Yesu nashimwe. Yeremiya 32:27 havuga ngo maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Yeremiya riti nduhoraho Imana y'abariho bose. Mbega hari ikintu na kimwe kinanira Yesu nabahezagiye. Maze kuronka amajambo ayo ca ndasenga ca ndizera, ndabwira Imana ati ibintu hazogera igihe ubiheze. Yesu nashimwe. Rero twari tumaze imyaka 3 dufise uwo mutwaro, twarashimye Imana. Rero igihe kigeze, ibyo byose byo kurya ibintu byo hasi, ibyo bintu byo kunywa amazi mabi birahera. Igihe kigeze ndumva arampamagaye. Yesu nashimwe. Ampamagaye uwo munsi, yaguma ampamagara urumva naho naja gucuma, naho naja mu rugo akaguma ampamagara kujya k'umwana yiga kuvuga. Arahamagara papa wiwe, arasubira aravuga, arahamagara tonto, agahamagara tanti, numva asubira kuvuga kumwe kwa kera. Ndashimye Imana rero yo mu ijuru ko yariyumviriye kivy'amahoro. Yesu nashimye. Kandi dufise umutwaro by'ukuri, ubona umwana aragera kuja kw'ishuri ntiyagenda kubera atavuga, ariko umutwaro amujanye. Rero aravuga byose, ubu araja kw'ishuri. Ndabwira Imana ati nzoshima Imana. Shetani avuga ati ibyo ari byose nawe ugomba gushima Imana. Aca azana ikindi. Ubundi munsi turi muhira agafata akikorera amaboko akayagira gutya, akaduza amaboko akayikorera, agaca ahemba kujya kwiyimbuga, akikorera amaboko. Ndabwira Shetani ati uhoraho aguhana. Jefisi ishimwe ko avuga. Iyo badayimoni bazana no kuntera ubwoba, ariko mfise Imana mu ijuru. Yesu nashimwe. None ko Imana kambwiye ko ari inyabwenge mu mutima, kandi mu mutima w'Imana nta muntu n'umwe azi ikintu kiriyo. Yesu nashimwe. Imana mu mutima wayo no kugirira neza umuntu no gutabara. Yesu nabahezagiye. Ndashima Imana rero, ibyo byose byaratubayeko, turihangana, turasenga Imana. Nagomba ndakubwire wowe ufise umutwaro, uzuwereke Yesu. Nta wundi muntu n'umwe atashobora kukwishura, nta wundi muntu n'umwe atashobora kuboza amarira wowe ufise. Nta muntu n'umwe. Mugabo Imana warafashe ingingo muri wewe yo gusenga Imana. Uko wosenga kose, uko woza imbere y'Imana kose, uzubwire Yesu uti jewe nafise ikibazo. Yavuze ngo niho ashobora byose, kandi nta kintu na kimwe kimunanira. Niwe nasanze atananirwa, niwe nasanze aruhura, niwe nasanze araba umuntu, niwe nasanze asanga umuntu ananiwe akamuruhura. Yesu nabahezagiye. Ishimwe ry'uwanje ryari iryo yatugiriye neza mu muryango. Ubu rero aravuga kandi ariga. Yesu nabahezagiye. Ndashimira Imana rero, ndashimira bene data, ndashimira ishengero n'abakozi b'Imana bemeye kumpa umwanya agahagarara ngaha nkavuga iby'Imana yadukoreye. Yaratugiriye neza by'ukuri. Ubonye umwana ariko aranywa ubuzima akagira ibintu bitari byo,
nawe wumva atavuga wumva byari ikibazo naho nagwara cyangwa hagiye ikindi kibazo umutima wawe uri kuri uwo mwana Yesu nashimye none ndashimira Imana rero ko uwo mwana nari mpagaze ngaha sinorinde Imana yarangiye neza rero arasezerera ati ndabona kinyi wanje avuga agasubira akampamagara mu mutima nzoshima Imana imbere y'ishengero kuko izoba intetuye Yesu nashimye urumva ikibazo utakirimo ntugitahura mugabo washobora kuwundi canke cyaramushitseko aragitahura gusumbya wowe ucumvise Yesu nabaheza agiye Imana turagushimiye turagukenguye Imana turagushimiye ko nasezeranye Imana ko niwagirira neza akavuga nanje nzotanga ishimwe ndahagaze imbere y'ishengero rero ndashaka ico nari narasezeranye urakoze Imana kunyemerera guhagarara hano mu izina ryawe ryera Yesu